dushaka korora inkwavu ku rugero je nibaza ko uko ndabishaka hamwe abarundi mwaza bakanshigikira amereye kuri cameraman hajya uranazirya freshe cyane ko nanye n'icubahiro umugambi w'inkwavu yavuze yuko ari umugambi urashe umeze neza hariho n'abajene yabanje kuziha ubwa mbere twebwe tugendera mu makanda yiwe urya je namufashe nka Maoze Dunge we yashoboye kumurikira Ubushinwa urabona kandi igihe ariko arabikora abamukritika bari benshi n'abazungu Maoze Dunge narasomye bamwita umunyagitugu ariko rabaho yagejeje Ubushinwa rero je maze kubona umuntu imisi yose arota akangurira abantu nimukore koruku ujye utamukurikiye twebwe rero tugende uca mu makanda yiwe biciye mu rukwavu umuntu acibaza yuko turi mu majambo arekane navyo umuntu acibaza yuko ari uwescro arekane navyo ahubwo akwakwaye cyane umuntu wese azi ko ari incabwenge umuntu wese azi ko ari incabwenge turamukeneye ngaha ubwo dufise ama service menshi tuzogenda tubivugana tukeneye rero abantu b'incabwenge badukorera ibintu kabisa nk'abatekinisye kugira ngo ubu buryo tubuvyaze umusaruro kuko nibataza tuzokwihamagarira abashinwa tubahembe twebwe tucita gushikura mwanya yuko ari zahabu yerera hejuru atari yo mu kuzimu mugabo niyo hejuru bivanye n'ibitari bike bikorwamwo nk'akarorero kizwi cyane ku mavuta ava muri ico bita huile de ricin niyo yaya mubona ngaha kizwi cyane kandi kwifumbire ikomokamwo tourton végétal de ricin 100% bio ni umwavu kama ukomoka mu kibonobono kizwi kandi mu bintu bijanye no gutabira plutôt kuvomera gupompa ibitego kirazwi gose rero ayo no mavuta mu bintu byo gukuza imishatsi ubwanwa ingohe urumva baba bishaka yamaveni yo kunzara ba sister bagira burya va mu kibonobono ya hanyuma hariho lubrifiant yamavuta basuka mu moteri burya bayakora muri no mavuta hanyuma hariho rero cyo kimwe n'igitoro ico biocarburant no musi rero Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba wifuza ama ordinateur ama écran plat ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga projecteur ama bafle ama tapi eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa bisi yose cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu byose twakure kuri 68 tuba tubikire Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Yo, what's up? Bujumbura Burundi. It's your boy MC Jojo 257. I'm Mr. Swagger, Mr. Jivamuhingo, Swagger boy, Mr. Testing Love, na Dimesh. Yes, reka nawe mutecanye ngiriwe. Mwebwe mwese abakozi ba Malengo Media, muri ko muradukurikirana kandi namwe muherereye mwumvikana of course. Arabaza kudukurikirana ari mu gitondo bavyutse. Arabaza kudukurikirana bagomba bagende kuryama, abadukurikirana bariko baraguka bari mu ndege. Abadukurikirana bariko baraguka, ndabifuriza urugendo rwiza, muze gushika amahoro. Yes, ariko imbere yuko tubandana ndagusaba banzu ugire subscribe ari ako gakengero banzu ushonde atacyo bidutwaye tona link ushire muri group urimo ibintu nizere yuko ari sawa nizere ko mugoye neza byose ni kubera Imana niyo yadushoboje tukaramuka amahoro tugenda kugerageza ubuzima tugenda gushakisha ari nayo mpamvu no munsi nagendeye company imwe nimwe abajene bafise indoto zo gushikana igihugu kure muri ya ntumbero ya 2040-2060 igihugu cacu kizobe giteye imbere tuzobona ama etage ndetse amajana ngahe tuzobone abajene umwe wese agira mu muduga muri hamwe cameraman ari mu kiduga gikaze namukurikirana uze yidoge muri amuti yacu Yesu nuko ibizi muri kumurambara muko nimwari bimenyereye ariko byabaye ngombwa ko ndabashigendera muri biho sike twinjira mu mabiho twaganiza abajene bagiye batandukanye nasanze abantu bagera kuri 3 ariko muri rero tugobe tuganiye atubwire ibyo bahakorera uko bimeze ndakora mu kijo cyane amahoro cyane meze neza ego ndashima ibintu ni sawa ego karamukije n'abariko baradukurikirana meze neza ku mazina ko batakuzi
ku mazina yanje ego muganira na David Tuyisabe ariko muri no misi ko ndamenyekana cyane ku izina rya Kibonobono bivanye n'umugambi wo kurima ikibonobono twatanguje mu Burundi umugambi twitezemo ibitari bike cyane bizoshobora kudushikana kwihangiro ryacu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere natwe nk'ugwaruka twaramaze kumva akamo rero twaratanguye gukora turi ku kivi aha rero mudusanze niho dukorera kandi tubashimire namwe kuba mwatugendeye yego dusare mutuzimana amazi sisa bon twebwe ngaho mushitsi tumuzimana kuzizaniye ya yes nta kibazo cinjira nabonye ijambo kibonobono oil iterambere kuri twese umuntu yumvise kibonobono oil iterambere kuri twese yumva iki atahura iki yumve yuko turiko turarima iki giterwa citwa ikibonobono kandi ko twashatse yuko tutobikora twenyene ryoba iterambere kuri twese iterambere ku muntu wese avyifuza iterambere ku mukuru ku muto ku mutunzi n'umukene numva ngo harabaho n'umworo kuvyibushe n'utavyibushe muremure na mugufi ya wirabura n'uburi inzobe umuzungu n'umwirabura kuri twese rero ntituvangura nta kintu kimwe dushobora kuvangura muri ibi rero ukeneye wese ko tujana arahawe ikaze kugira ngo tujane nivyo turimo ego ku muntu ariko aratwumviriza ariko bya mbere aza kubona kino kiganiro tuganiriye ariko ari ikindi kiganiro twari twaganiriye bwa mbere muri bihingura muri kumwe natwe ukuntu bimeze umuntu wa mbere ariko aratubona yumva kibonobono ari iki ni kihe kintu yokumva cyo mu motiva kugira ngo arime kibonobono urakoze cyane reka nongereye mfate akanya nsigure ikibonobono icarico nkuko namwe bivuga ikibonobono ni igiti kiri mu bwoko bw'ibihahe kimaze imyaka myinshi cyane ku isi kiramaze nk'imyaka 600 turabibona no mu nyandiko za kera no mu bitabo nk'icya Bibiliya hari abantu batubwira ikibonobono hanyuma kandi hano mu Burundi caje kizanwe n'abazungu hanyuma igihe cyo kurima ikawa n'ikibonobono rero carimwo ariko hari ukuntu rero caciye kiba nk'icibagiranwe ariko twebwe twasubiye kongera kukigarukana kugira ngo dushobore kukibyaza umusaruro cahora kiba mu ishamba ariko kuva aho dutanguriye ino societe Kibonobono oil abatari bake baramaze kumenya yuko ikibonobono atari ikintu cyo gufata minenegwe ubu rero twebwe turiko turakirima kivamwe ibintu vyinshi cyane abariko baratukurikirana barashobora kwandika ari nk'umuntu ashobora azi igifaransa yandike risa mu gifaransa canke yandike castor mu congereza ariko kugira bimubangukire arashobora kwandika huile de ricin mu gifaransa canke castor oil arashobora kuca abona ama video menshi amakuru menshi kuri Google kuri YouTube ku ma platform nka yose arashobora kuca bibona rero kivamo ibintu byinshi cyane ku buryo tugiye mu by'ubuvuzi bacitirira ngo ni mendedi ngo kuboko kw'Imana hanyuma tugiye twebwe tucita gushikuna mwanya yuko ari zahabu yerera hejuru atari yo mu kuzimu ngabo niyo hejuru bivanye n'ibitari bike bikogwamwo nk'akarorero kizwi cyane ku mavuta ava muri ico bita huile de ricin niyo yaya mubona ngaha kizwi cyane kandi kwifumbire ikomokamwo ton végétal de ricin 100% bio ni umwavu kama ukomoka mu kibonobono kizwi kandi mu bintu bijanye no gutabira plutôt kuvomera gupompa ibitego kirazwi gose rero ayo no mavuta mu bintu byo gukuza imishatsi ubwanwa ingohe urumva baba bishaka yamaveno yo kunzara ba sister bagira burya mu kibonobono ya hanyuma hariho lubrifiant yamavuta basuka mu moteri burya bayakora muri no mavuta hanyuma hariho rero cyo kimwe n'igitoro ico biocarburant no musi rero ikibonobono kigarutse gifise inguvu nyinshi cyane gose
ko ubushakashatsi buheruka gutora neza yuko iki kibonobono nico cyonyene bakoresheje n'amavuta bakavanga n'ibindi bintu nka bibiri gutyo hashobora kubonekamo igitoro. Imodoka igashobora kugenda imodoka zose zikoreshwa n'ico bitorana ngaha bandika iyi ni biocarburant mu gifaransa mugabo carburant n'igitoro bio novuga ko ari ibintu vy'ibimera nivyo ko twovyumva ariko tuvuze biodiesel ni kuvuga imiduga zose zikoreshwa na zifise moteri ya diesel sivyo ni iziga modoka rero zikoreshwa zifise moteri ya diesel sivyo iragenda kandi ibi ni ibintu twebwe tuko turabivuga mu 2024 biramaze imyaka irenga 100 ahandi babikoresha mu bihugu vyo ngaha muri Aziya nico kimwe n'ibihugu nyene biteye imbere nka Amerika n'ahandi ibi barabikoresha cane gose nawe ndakubwira yuko gushika nk'ubu nk'ibi bijanye n'ivyo n'igitoro burya mwe twaherukana turi hariya urazi ko mu nyuma imashine zikora iki gitoro twamaze kuzironka zirahari na cyane yuko mu kanya ico kibazo nagombe nakizeko ariko mbere yuko nakiza muravuze yuko ni zahabu yorera hejuru yamira hejuru tugiye ibintu byinshi bishobora kuva muri rise canke muri kibonobono none umuntu ariko araturaba muri kano kanya ni gute yoronka imbuto zacu byoroshe kugira ngo nawe iyo nzahabu ashobore kuyigira kugira ngo nawe amahirwe yo kurima iyo nzahabu ashobore kuyabona ni gute izo mbuto zoboneka mbega ziraboneka ahantu hose aho rero ubu njanye gusigura umugambi dufise ikintu cyo kuvuga ngo dufise ihangiro ryo kubona umurundi ahaze umurundi aguwe neza dufise twihaye kuba twosubiriza ubukire dukoresheje ikibonobono dufise kandi iyindi mbono ya umurimyi mudandaza umurimyi muguzi rero ivyo bintu byose ayo majambo urumva ukuntu ameze tuzoyashikako dukoresheje ikibonobono uno munsi rero umwondere maze uvuga ati umurundi ahaze umurundi aguwe neza kuko niryo hangiro ryacu ntituri kure y'umuvyeyi we yaduhaye urubuga umurundi ahaze umurundi aguwe neza rero twaciye turaba tuvuga ati harageze rero aho ikibazo c'inzara mu Burundi tugihagurukira twebwe nyene nk'abarundi kuko twarigeze kuba tubona jewe nkiri muto nahora mbona pamu ari ndayizi uko pamu ituzanira ivyo kurya na hasel bakatuzanira ibintu by'amashitingi haba intambara twahunze pamu rero ije abantu twese twaratonda abantu bakaririmba indirimbo kubera pamu ariko twasanze biroroshe yuko igihugu abarundi tugiye hamwe turashobora kwihaza ata pamu itabanje kujamo voilà rero Ijo turabona nk'uje mvuka muryango mutoya umuryango w'abarimyi nakuze mbona mama akoresha isuka n'ubu aracakoresha isuka ariko uburyo yari mamwo kuva nkiri muto na n'ubu nibwo ari mamwo mugabo narabonye yuko uburimyi bwashoboye kumpuza narize ndihigwa numva n'uwo muntu akora uburimyi kandi urabona yuko ndavyibushe nta nubwo gwaragurika kenshi urumva narafungura ibivuye mw'isuka none rero narakuze ndabona neza yuko ahubwo nkwiye gushigikira mama nkwiye gushigikira papa nkwiye gushigikira abavyeyi mu kibano nakuze mbona bakuzwa beshejweho n'isuka no munsi rero nanje ndabona uburyo noshobora kubikoramwo aho bageza nanje nkageza ahandi rero twaciye twiyegeranya turi benshi turugurura imiryango cha dukora no societe mbere turavuga nti umuntu wese ashaka nazana imitahe tuca turaraba kugira ngo mama wanje ni kuvuga ngamba mu byo vuga umurundi mutoya kugira ngo ajemwo dusanga twofatira ku mutahe muto kugira na wa murimye mutoya kugira ngo imiryango ifunguke kuri bose bajemwo cha dufata amafaranga 6,000 amafaranga 6,000 uguza umutaho mugabo bitabujije yuko n'abafise imitahe 100 imitahe 1,000 bashobora kuyizana twiyegeranye hamwe
duce turima iki giterwa rero tukirima ikintu ca mbere tukiri ngaho nyene mbega umunyagihugu niyaza akagura umutahe w'ibihumbi 6 yego azoronka imbuto ingana gute? Okay, ndiko ndabikubwira uko tubikora company rero iyo societe niyo ifata imitahe sivyo yakira imitahe ivuye hirya no hino ifise ikigega tuca tugenda tukagura tugakota amatongo tukagura ayandi ko turaraba ko muri leta boduha abazotwumviriza baduhe canke babishoboye badusabire kubera tugomba rero tubanze turime iki kibonobono nka company hanyuma tuca tugura izi mashine mubona ngaha tumaze kugura izi mashine ziri ngaha tuzoca rero tubihingura tuhinguye tuca turonkamwo uyu mwavu kama tumaze kuronka rero uyu mwavu hazoba rero hagezaho rero tuca twataka novuga rero tuca dusatira uburimyi neza na neza kuko twararavye kuja guhera kurima twegeranye imitahe tuje kurima ibiraya canke ibiharage canke iki tutafise aho dukura umwavu naho nyene tuba dutanguye nabi wacu turavuga toya imbere yuko dusatira uburimyi ni vyiza yuko duhera mu kurondera ibiduha umwavu kandi umwavu w'iwacu tudatonda wa wundi dushobora kuvuga ati turarima hegitari 10 ntitwizeye ngo tuzoja ngo kusaba hariya ko hari uja kusaba ugacererwa rero uriko uragira umugambi mwiza abantu banyumve si ngombye kuvuga ngo umugambi ni mwiza kumbere bashaka kudukosora muri commentaire canke baze ngabaduhe ivyiyumviro jewe nabonye yuko rero n'ubu urashobora kuvuga ati okay je ngomba mpingure ibintu runaka ariko ugasanga nkubuza ati ngomba dufate nk'akarorero mpingure nk'amaburete nivyo mugo ugasanga haye maburete uzoyahingura dufate nko mu nyama z'ingurube na karorero ariko ugasanga nta ngurube ziwawe woroye ruba muri ico gihe urashobora ko wogira ikibazo cyuko ushobora kuronka isoko nini igutuma amaburete udashobora kuronka kubera nawe ubanza kuja gutonda urondera ingurube uzikuba ugasanga uracerera muzobanza kwanza gushira mu ngiro umugambi wo kugira mu gwiza yanje umwavu ubwa mbere yego niwe tuzoherako tubanze tuburonke kandi ko baranyumviriza ndababwiye yuko iyi ni migambi myiza cyane yo gushira mu buryo kuko isi migambi irambirana ngo izomara ngo imyaka ngo 2 ngo 3 ibi nta no mwaka bizomara ubu turi mu kwicumi ndazi bariko bararima nabo ndakubwire yuko hamwe abarundi bovyumva bakaza bakadushigikira gushika mu mezi nkaya uyu mwavu uzoba watanguye gukoreshwa n'umwavu wizwe neza urazwi mu bindi bihugu barabikoresha cyane gose twebwe rero tuzohera ku mwavu tumaze rero kuronka umwavu niho rero duca dusatira uburimyi ndashaka ko muri iyi mitahe turiko turakira imwe turiko turayirimisha ikibonobono ntigorana kandi ku hegitari turonka vyinshi cyane mu mwanya muto amezi 4 5 6 bivuze yuko nk'ubu turimye mu kw'icumi mu kwa 4 mu kwa 5 turiteze umwimbu hanyuma guhingura ibintu bisanzwe izi mashine abatari bake baramaze kudushigikira turabona yuko kuzizana mu mwanya muto muri shine ziruzuye sivyo reka naho woba kumuyaga nkuba turipanze gushika no mwanya zose plaque zirenga 30 zishobora kwasa industry yose rero tuzoca turafise abahinga mu bya scientifique bariko baratwigira ingene tuzoca twubaka izine yihuta yo gukamura ikibonobono turonkemo ano mavuta hanyuma mu nyuma turonkemo ano mavuta tuzoca turonka no mwavu kandi ujya mwavu ndiko ndakora ibiharuro hano mwadusanze turi batatu murabona harimo umwe turiko turavugana dushaka korora inkwavu ku rugero je nibaza ko uko ndabyishaka hamwe abarundi mwaza bakashigikira mere kuri cameraman hajya uranazirya fresher cyane ko nanye n'icubahiro umugambi w'inkwavu yavuze yuko ari umugambi umeze neza hariho n'abajene yabanje kuziha ubwa mbere twebwe tugendera mu makanda yiwe urya je namufashe nka S.E EVARISTE we yashoboye kumurikira ubushinwa
urabona kandi igihe ariko arabikora abamukritika bari benshi n'abazungu Mao Zedong narasomye bamwita umunyagitugu ariko rabaho yagejeje Ubushinwa eje maze kubona umuntu imisi yose arota akangurira abantu nimukore koruku ujye utamukurikiye twebwe rero tugende uca mu makanda yiwe biciye mu urukwavu dushaka kugorora bavyumve ujya mwasanze ngaha twariko turabivugana ingene tugomba dushaka kuzororera ngira nko mu ntara ya Cibitoke niho hafi tuvuye ngaho i Bujumbura yamaze kunyemerera ko azoduha ahantu tuzorora dushobora kuzitungira okay rero mu rukwavu nago ntibibaza ngo ngiye hanze yibi urukwavu ruzodufasha tuzoronka ibintu bitatu ubwa mbere turakeneye naho tumaze tubone busheri y'inkwavu rega nakwama turya inyama z'inka gusa n'ingurube n'impene inkoko ubu zirazimvye urayikwa umenga n'umugeni w'umukinindo kugira uronke inkoko urabona ariko mu rukwavu cyari kwaratwenga urabona ariko mu rukwavu tuzoronka inyama ndakeneye ko abarundi bavyumve bitya bintu biranyaruka kugwira none abuziki ko twotangura ko n'amabusheri ngaha y'inkwavu ariko twejeje cyo zo nirondereramo najya nimba mwita amaganga nimba amakwavu cyo kimwe rero ujya mwavu wavyo muri rusange ko tukeneye kustoka ari mwinshi kubera niwe nifuza yuko tuzovanga uyu mwavuyu kuko uyu mwavuyu uratunze cyane gose avuga ngo uri riche sivyo rero dukeneye kubivangitiranya cyo kimwe n'ibindi nyene bindi biri ngaha kugira ngo turonke umwavu uri naturel udashobora kutwononera ivu isi hanyuma rero iyi misozi bavuga ngo muri Bujumbura ngo niho hari imisozi ngo ihanana soca rero tukwereka rero turamaze kuronka abahinga abana b'abarundi bize mu Bushinwa bize muri Burusiya bari muri Amerika ashobora kubona ingene umusozi ashobora gupanga ko amashu urabona umuntu akagenda gusa aterura bijyanye n'ibyo dushaka kugira ngo dushike kuri ryahangiro ry'umurundi ahaze mu Burundi ahaze nuko ariko kandi yego numva no kubaza mbega ikibonobono mwamwe akigize ko ubushakashatsi bwimbitse ibintu nkenerwa ajitwa umuntu agitangura kukirima kigakura kigatsinda kikera mbega ni kimwe bya biterwa bigwaragurika nkuko tuzi hariho ibiterwa byinshi byagiye biraza za stevia za ndoro ugasanga umunyagihugu agiteye ugasanga hariho ubukoko bucataka mu nyuma gusa usanga nta miti hariyo kugira ngo bashobore kugipompa gisubire kigarukane gisubire kimere neza urakoze cyane nico kintu ca mbere cyatakwa n'ubukoko nabyikubwiye mbega ubwo bukoko byashika bukataka imirima yanyu muzorwanya gute ajya amababi yaco nyene niyo tuzokoramo imiti igipompo nabwo ndakubwire ikibonobono kirasa akamaro kanini nk'iyo mirima yose tuvuga tuzorima hari ikibonobono umenye yuko nta mbuto zariwe n'udukoko zosubira kubaho oya kubera ahantu hose zoba twarima ca dushiraho ikibonobono udukoko rero tuje tukumva ko akamoto k'ikibonobono tuja tuja kurya amababi y'ikibonobono twebwe rero tutubonye ko twajeko tuja tugenda dukoresheje n'amababi nyene tuzosha dukoramo imiti yo gupompa nabonye uwape yaratanguriye yari yaramaze gutangura kubyigisha abene gihugu ngaho tuzokoresha ya mababi nyene tuce dukoramo imiti tuce tugenda duhonye bwa bukoko hama cyo twironkera umwimbu ejo nari kumwe ngaha n'umworozi w'inzuki ariko arambwira nti narakunze cyane umugambi wawe rero yaraje kugira ngo tuvugane aho tuzoba twarana ikibonobono nawe azoca hazana inzuki kugira ngo inzuki zo zirabangurira amashurwe tuce turonka umwimbu umusesekara abarundi muta hari habuze gusa umva haracyabuze gusa ukugene tuja hamwe ubundi bwobwo ubwenge reka mvuga ubwenge burahari mu Rwanda rw'u Burundi no mu Barundi muri rusange nuko gusa hari akantu ko gomba kwikunda kwikomira umuntu wese akagomba kwigira satuntu twanje ivyo rero bwe ntituvyerekwa kuko je mfata nkaho twahemukiye basokuru kuko basokuru bo harimo badasigana nikuvuga gucamba ko abantu batasigana bagira hamwe ikintu kimwe kugira ngo bashike
bashike kwihana ya badusigiye n'imigani n'imyibutsa myinshi itwereka yuko nyamwigenda ko atarimira imeshi itwereka yuko dushize ingufu hamwe ariyo tuzoshika kwihangiro none rero sagasesheshwa rumuri ufatiye kuri Ubushinwa ufatiye kuri Amerika ibihugu 50 vyiyunze urana gushika no munsi ni puissance nico gituma rero muri uko kwishira hamwe duhamagara no gwaruka ndanabibutsa yuko urabona ahinyuma ntituvyibakire baje tujira n'igisata ca microfinance iki tuzogenda twigaruka ko buke buke nkuko nzogana ngaruka tumuni mwagaruka tuzobabwira kuri aya mavuta nayitkonda kubikubaza yego groupement financier communautaire kibonobono yego ivuze iki nayo ifise umugambi ukomeye cyane muzogaruka kundi munsi ntiturambira ariko baratwumviriza ndababwira ingene tugomba kugwanya kugira icyo bita zero célibataire kamera bana yarongoye sinzi ko afise n'umusheri sinzi ko amufise atinye iki atinye imitahe naze ngaha iki nagishizeho tugomba kurandura ico kintu cyo kurongora umuntu atevye ko umuntu atevye ajya ni formal yanaje ndiko ndakwakwanya ndabe cyane ko bica bigenda neza tubera karorero bica bigera nanje numva no bikora nzobera kimwe kibonobono oyo yabitunganije neza n'ubundi wese acaza yego turiko turakwakwanya ni gute muri ko murategura turiko turabona ibyo ngaha ibyo mu mahinguriro akomeye cyane yego ni gute muri ko murategura kugira ngo ibyo byuma muzobikure mu ndoto cyangwa nimba hari ibyo mwashikanye mbega hari ibyo mwashikanye ngo ibyo bimaze gushika ngaha kutaka bw'u Burundi ari byo twashikanye bihingura igitoro hanyuma ibi navyo nibaza yuko byatevye gushika dufate mu kwa gatanu bizoba byashitse ya ntabwo yashimira abantu bamaze kuzana imitahe ngaha bariko baradufasha cane tiko turarima amahegitari atari make mu ntara ya Cankuzo niyo twabonye ikizimbutse ntihazohave hagira abantu bibaza ngo none ngo ko murima ngo hiyo gusa ngo natwe bwo ni muze muduhe imirima nivyo ariko hari intara zizimvye ushaka gusanga ukose nk'hegitari imwe ugasanga iri ku gaciro wokotamo hegitari 5 mu yindi ntara reka ndagwe nk'akarero nk'imuyinga iyi hegitari 5 tuzikota miliyoni 2.5 canke basi 2 ariko giye nko mu Cankuzo dushobora gukota hegitari 25 ku miliyoni 2 urumva ko twahisemwe aho hantu hakizimbutse cyane ko murabivyunguka ni business abantu bashira amahera ngaha baba bakeneye kunguka kuko kibonobono nubwo tutokwihutira guhingura kaca ruvuga ati umwimbu wose turonse izi ntete duce tutwara ngaho hanze bamaze no kunsaba ngo ndabahe amakontra yuko ivyo tuzimbura byose bazocagura bitware turanka duvyo yabo rundi ubwo twaraciye ubwenge ariko kandi turiko turagana ku musozo yego nabonye aka kantu kariko inkere sinzi ivyamwa nako ni nyangire nyene ni iyo n'umufuko urimwo iryangire nakubwiye aho ni mu bihugu bayikoresha hajya bagerageje gushira ko bigera nazirya ni tomate amapoivro mu ntumbero kugira ngo berekane yuko binyaruka gukuza ibitegwa hajya harimo azote nyinshi cane urumva ituma harimo hafi ibice 80% vya azote urumva bituma igitegwa binyaruka gukura hariya mu mizi bigakomera yes turiko turagana ku musozo mbega ikibonobono kiba mu ntara zose ko tuzi iyi ntara zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi hariho hashushe hakaba hakanye cyane ikibonobono irekuriwe kuba mu ntara izahe intara zose cyangwa se intara zose mu byo twabonye mu Burundi neza na neza ikibonobono kibantu hashushe ariko mu byo twabonye mu Burundi nibaza yuko intara zikanye ni iya mbere ni Kayanza mu Gwegura niho hambere hakanye hanyuma izi za Bururi Mwaro cyo kimwe ngaha za Bujumbura Jenda Mukike hari harakanye ariko kirahaba ku bwinshi cyane gose mu Burundi rero kiba hose mumve yuko tuzokirima hose ya ahubwo mwihute rwaruka muze nzane imitahe mike kuko mwebwe vuba tuzogira appel d'offre tube turabategura mu mutwe kuko turabona
bene wacu b'aba diaspora basanzwe bazi akamaro kibi bariko barashiramo imitahe myinshi cane igiye gutuma abatari bake no muri commentaire nabibonye hari ababaza benshi barabizi hari abajije bagiye batandukanye benshi barabizi nk'aya mavuta barayisiga yego dutumira n'abandi bataraza gukorana na KIBONOBONO OIL baze muri mitahe maze ibintu bigende neza nuko turiko turagana ku musozo umuntu agomba kuza kugura imitahe muri KIBONOBONO OIL nakaye kajambo nk'agasunika rugi mubwira gasunika rugi nomubwira yuko impwemu yo kwigunga mu Burundi twamaze kuyisezerera ahubwo ubumwe arico gisigaye ari nk'icivugo cacu kugira ngo tugire ubumwe hanyuma tugere kwihangiro nivyo rero umuntu acibaza yuko turi mu majambo arekane navyo umuntu acibaza yuko ari uwescro arekane navyo ahubwo akwakwaye cyane cyane umuntu wese azi ko ari incabwenge umuntu wese azi ko ari incabwenge turamukeneye ngaha kuko dufise ama service menshi tuzogenda tubivugana tukeneye rero abantu b'incabwenge badukorera ibintu kabisa nk'abatekinicien kugira ngo ubu buryo tubuvyaze umusaruro kuko nibataza tuzokwihamagarira abashinwa tubahembe abanyamahanga bafise ubwenge aha bariho gusa n'aba ignorant novuga gute mu Kirundi n'abantu baragarariza sinzi n'abantu batitaho ibintu naho buriko bavuga ibintu mva utaje uvuye nko muri diaspora aho biragoye kugira bakumve babumva ko menga uriko uravuga ibitari byo mugabo bamenye yuko dukoresheje internet ni Harvard turashobora kwigayo turashobora kubona ibikorwa Harvard twituniye ku mashine ngaho ubumenye tukaburahura na cyane ko buri kurigana n'abari bariko bariga hanze uri ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi rero nibaze ubu ufise ivyashoboye gukora turakeneye aba informaticien turakeneye aba gestionnaire badufasha kugera turakeneye aba comptable turakeneye bientôt yene microfinance turakeneye abahingura nariya cagiye mwadusanze muri izine turakora isabune bijya turashobora kuvyongereza tugakora n'amawomo tugakora ibitandukanye bumva ko tugomba korora inkwavu kugira tuzironke mw'ivyo turakeneye aba veterinaire babizi bazi gukora bijya bintu kwanza mbere uja kunyumva kuva kino kiganiro akaba afise ubumenyi kabisa mu byo gukurikirana neza ubworozi bw'inkwavu anitafutse tongeye ivyunguka ariko kandi siko turaba samajambo turimo turi mu kazi nkamwebwe nk'abantu bagize ubushakashatsi bugiye butandukanye ugatambuza igiterwa cy'kibonobono mbega mu mwaritunganije mu bintu bijanye n'imbuto ko abantu bashobora kuza kugura imitahe ku bwinshi bakanakenera no kukirima ubuhindi no mu kanya nugure telefone hajyanza usanga bandondeye turavugana Kenya turavugana aha nyene ngaha hafi zirahari nta kibazo turipanze kuvyimbuto emwe naho yo bamba hegitari ibihumbi 10 twoyarima nta kibazo c'imbuto dufise yego ndabashimire cyane n'ikindi gihe hari ibintu bishasha Marengo Media ihari kubw'abantu bose bajeje guteza imbere igihugu kubw'abantu bose bafite ivyiyumviro abajene abantu nyene batandukanye bafite ivyiyumviro byo guteza imbere igihugu na cyane cyo muri ya ntumbero 2040 2060 tube tumeze neza igihugu cyifashe ari igihugu ciza tuze turafashanya umuntu ariko arakora ikintu cy'iterambere umwegere umufashe mungurana ubumenyi ibintu bigende neza ndagushimire cyane rero ego namwe turabashimiye tubwira ko baradukurikirana bazadusange aha muri quartier industriel ni commune Ntahangwa ni avenue de l'Oyuwa uri kuramanuka kwa Sion turi imbere neza na neza yego nimero ya telefone ni 69 488 411 canke 69 488 amajana 40 amajana 814 canke 79 440 814 uyu ni jewe bandondeye mugabo nubwo telefone kuri 65 60 88 28 naho nyene murashobora kudutora kuri izi zose ni za WhatsApp
na cyane tubashimire cyane abantu mubona mutubaza akanimero hariya muri commentaire turaza kubigashirako nabone baze kukabona bigenda neza n'ubusanzwe aseruka imbere y'amategeko kibonobono oil ngaha mu Burundi akaba ari nawe yagize ko ubushakashatsi twariko turaganira muri kano kanya ndabashimire cyane namwe murakoze yes bakunze ba Marengo Media nagiye kano kanya ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu ntambwe yatandukanye behind camera atwari kumwe na Kemo Classic ariko kandi sinogenda nakumenyesheje ugomba kumenya gukorana na Marengo Business idanazi bigiye bitandukanye turadandaza amaspeaker turadandaza amabafu turadandaza amaordinateur amakinga amatapi amafrigo turadandaza ibintu byinshi bya electronique bigiye bitandukanye murahawe ikaze dukorera ngaho imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage igira kabiri muze mubeho mu buryo bwagutse na Marengo Business ni inyishu kuri bose iyo let's go nabashimiye cyane.